Amen. Amen. Urashimiye Imana rwose ingene yakoze igitangaza kuri bene data bumvise ubutumwa bwiza hanyuma barihana barabwizera barihana kandi barakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wabo. None rero baramaze iminsi bariko bariga, ubu nabo bageze yuko bagera ikirenge mu ca Yesu. Dusome amajambo y'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice ca 3 umurongo wa 13 abariho duhera. Bibiliya ivuga ngo ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwangira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati bikunde, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Uno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru rituyu niwe mwana wanje ngunda akampimbara. Yesu ashimwe. Hano turabona iki gikorwa cyari cyatanguwe na Yohana umubatizi, uko byari byarahanuwe yuko azoza ategura inzira y'Uhoraho, kandi aza abatiriza ari mu bugaragwa, arigisha abantu baza kuri we, abanyamadini barakorana baraza kuri we abarababatiza. Hanyuma rero hagera igihe abona na Yesu nawe nyene araje, kuko Yohana yarahishuriwe, arahishurirwa ko Yesu ari umwana w'Imana yari yarahanuwe. Abonye aje abanza kwanga, aratangara kuko yari yaramaze kumumenya, nubwo abantu batari bwamumenye, ariko mu buryo bw'impwemu abantu baramumenye. Yesu ashimwe. Yohana aramumenya, hanyuma rero aramubarira ati none uje ngumunda kubatize, ahubwo ni we ukwiye kumbatiza. Yesu aramubarira ati uko akwiye kubikunda akamubatiriza,
kugira ngo ashitse ukugoroka kose. Imana ishimwe. No kuraba bene data ko bagira bashitse ukugororoka kose kandi bagere ikirenge mu ca Yesu. Yesu amaze kubatirizwa, hariho rero ikintu caciye gikoreka. Ubutatu bwaciye buboneka muri uwo mwanya. Yesu niho yarari, ijuru ngo rica riwuguruka. Yesu ashimwe. Aha rero nuko dusenga Imana kandi ijuru ryuguruke kuri abene data. Igihe abakozi Imana baja kubatiriza, ijuru rije kuguruka. Rimaze kuguruka rero, mpemu yera ngo acaza amugwako. Yesu ashimwe. Hanyuma rero kandi ngo ijwi rica rivuga riri mu ijuru. Imana data aravuga ingene ashingira intare yuko Yesu ari umwana w'Imana. None rero aba bakozi igikorwa ciza nico Yesu yadutumye, kuko mu butumwa bwiza bwa Matayo igihe yagira agende yaciye abarira abigishwa ati mugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubatiriza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Hanyuma rero mubigishe kwitondera ivyo nabageze, muzoshishikara kwiga. Naho mubatirijwe muzoshishikara kwiga ijambo ry'Imana. Mwarize ariko no murashishikara. Hanyuma rero Yesu aca arasezera abigishwa, ariko yamaze kubaha ico gikorwa yuko bakwiye kugenda bakabatiza kandi bagenda barigisha. Ikindi tubona nuko kubatizwa insiguro yayo niyihe. Uravye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 3:23, Bibiliya iravuga ngo yuko Yohana yabatiza ahantu bita Inori, kuko ngo hari amazi menshi. Insiguro rero ni kwibiza. Hari insiguro yo kwibiza ko kubatiza. Iyo umuntu rero ataragira ico kimenyetso ntaba arabatizwa. Hariho benshi dora tuvugana kandi bavuga ngo naba barakijijwe, ariko ngaca banzari warabatijwe. Hanyuma rero none wabatirijwe gute? Ugasanga rero ntaramara kwibikwa mu mazi menshi nk'uko Bibiliya ibivuga. Kandi mu nsiguro nayo y'Impwemu hari insiguro muri kiriya gitabo c'Abaroma mu gice ca 6 haca haboneka insiguro yo mu buryo bw'impwemu, insiguro yo kubatiza. Mu cete parandikira Abaroma igice ca 6 murongo wa 4 havuga ngo none rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, abariko natwe tugendana ubugingo busha. Ko twakoranirijwe nawe n'igishushanyo c'urupfu rwiwe, tuzokoranya nawe n'icukuzuka kwiwe, naco Imana ishimwe. Aha naho turabona insiguro yo mu buryo bw'impwemu, ikimenyetso cyo kubatirizwa, guhambanwa na Kristo kandi ukacuzuranwa nawe. Aha rero mugira muhambe ikimenyetso cyo guhamba kamere ya kera, muzukane kamere nshasha. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo ubatirizwa nuba yarihanye. Petero ariko arigisha aravuga ati nimwihane. Hariya mu Vyakozwe n'Intumwa yaciye ababarira, iri ni ijambo nawe waje guherekeza bene data no gusomera. Bibiliya iravuga mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa 2:3-7, igihe Mpwemu Yera yaramaze kururuka, Petero ariko arigisha. Hariya ku murongo wa 3 bavuga ngo bumvise ivyo bibacubita mu mutima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arishura ati nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo Mpwemu Yera. Imana ishimwe. Aha rero biraboneka ko ababatirizwa n'abantu baba bihanye. Ico ni cambere. Kandi iyo bamaze kwihana baraharirwa ibyaha. Mbega murizera ko mwaharirwa ibyaha?
mwarabanje kwishingira intahe yuko mwahariwe mwamaze kwihana. Hanyuma rero kandi Petero arigisha avuga ati muzoca muronka n'ingabire ariyo mpemu yera. Twebwe rero tugira tubabatirize, ariko kandi Yesu nawe azababatiriza muri mpemu yera. Yesu ashimwe. None rero tugira ngo twice dusenga Imana, hanyuma tuca dusaba abakozi b'Imana urukire mu mazi. Dusabe Pasteur Justin ashike hano asenga Imana. Sengere ibi bikorwa byose bigira bibe nibija gushishikara byose. Mana data wa twese, turatanga ishimwe muri kino gitondo. Turagushimiye ingene wazigamye ishengero kandi ukaryongera bihana. Turagushimiye kuri aba bahisemwo kwihana no kwakira Yesu Kristo nk'umukiza. None baraze gushinga intahe mwami Yesu kugira ngo bagere ikirenge mu cawe, babatirizwe mu mazi menshi. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, ubikorwa byose ubihagarikire, uze gushoboza abakozi mwami Imana, kandi mpemu yera ahagarikire iki gikorwa. Kandi turasengeye nabo bumvise ijambo ryawe bahisemo kumva ko bofata umwanzuro wo kwihana, ubacire inzira bihane Mana. Ikindi gihe baze nabo nyene kuri Yorodani kubatirizwa. Urakoze mwami, uze guhagarikira ibikorwa byose, kandi imitima iri kure yawe yiyegereze, ubwiza bw'Imana buboneke hano kuri uno musozi. Barikiko barabatiriza mu mazi menshi, nabo batirize muri mpemu yera. Turaguhaye kaze guhagarikira ibikorwa byose, tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane igitondo cyiza cy'umugisha muri iri shengero ryawe Mana. None rero twahaye kaze ubutatu, Mana Data na Yesu na Mwemu. Igikorwa ni cawe mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze ubushobozi bwawe Mana, burukire muri aya mazi. Umuntu wese agera ikirenge mu cawe, mubatirize muri mpemu, ukora amasezerano yawe. Kandi udushoboze twese umugisha w'Imana kuri twese ku bakozi n'abagiye kubatizwa n'iri shengero ryose riri hano. Bakoze kubyumvise kandi kuduhezagire mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpemu yera. Amen. Amaraso yawe, amaraso izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpemu yera. Amen.
ry'umwana rya mpemu yera. Amen. Utazimira cyane amaraso yawe Yesu, amaraso Yera. Amen. utazimira cyane amaraso yawe Mpemu yera. Amen. y'amaraso yiwe niyageza bose ntacyo gukira amaraso y'umukiza y'amaraso yiwe Ry'umwana rya mpemu yera. Amen. Rya mpemu yera. Amen. Ry'umwana rya mpemu yera. Amen. Amen. Izina rya Data wa twese n'iry'umwana rya mpemu yera. Amen. twese n'iry'umwana n'irya mpemu yera. Amen. Izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'irya mpemu yera. Amen.
izina rya data wa twese n'iry'umwana rya mpwemu yera. Amen. Izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera. Amen. Ndakubatiriza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera. Amen. Kubatiriza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera. Amen. Yes,